Inkuru nziza Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda inahazwa mukama. Muri rya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati: mwarumvise iryavuzwe ngo uzokunda mugenzi wawe wanka umwansi wawe. Jeho rero ndababwiye nti kunda abansi banyu kandi musabire ababahama, ngo mwerekane ko muri abana ba so wanyu wo mwijuru, aho izuba ababi n'abeza agaha imvura intungane n'indyarya. Kuko mukunze ababakunda gusa, impera yanyu izoba iyihe? Abatoza kori bo ntibabigira? Kandi muramukanije na bene wanyu gusa, muba mugize iki cakatabonetse? Abapagani bo ntibabigira? Mweho rero ni mube beranda nk'uko so wanyu wo mwijuru ari mweranda. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Amajambo y'Imana hari ikintu atwigisha gikomeye cyane mu bucuti bwacu n'Imana, yuko ugusenga Imana ntibigarukira gusa ku kuyininahaza, ku gusoma ijambo ry'Imana, ku kuvuga ibisabisho, amanevene, amaruanje, kuja mu masabamana. Ivyo vyose ni nkenerwa, birakenewe, ariko umukama uyu munsi akatwumvisha yuko kandi mu bindi bintu bikomeye cyane biserura ubucuti dusangiye nawe, bigaserura mbere ko tuyisenga mu kuri kandi ko dushaka gusa nayo, ko harimwo ikintu c'urukundo rw'abamenya gutabarana, gufashanya, kwitahanaho. Ubwo iyo rubuze ucumenga bya bindi byose byo kuyisenga no kuninahaza, umenga biciye bita, ngira nti icamwa ciza cyo mu buzima. Kuko burya icamwa, nugira nti igipimo dupimira ko by'ukuri bisabisho byacu yuko ari by'ukuri, n'ingene tugira umutima wo gutabarana, wo kwitahanaho, wo gufashanya, wo cyane cyane mbere tukanabihera kuri abo bose tuba tubona hafi yacu. Umukama anatwereka yuko bikenewe yuko tubarasana, ko tugasangira urukundo dufitaniye mu Mana. Ahandi ho woca usanga umenga ni ibintu biherera gusa mu ngoro y'Imana, ariko ntibigire icyo bikoze mu buzima bwacu. Mukama akatwereka yuko ivyo tubigize mbere biduha gusa n'Imana. Mu bintu vya mbere rero dushobora gutanga, hari ikintu gikomeye twumvise muhava mutangara, ni ikigongwe, n'urukundo dukunda abantu bose batatwiyumvamwo. Mbere nogira nti abantu bose natwebwe twumva ko bashobora kuba bahagaze imbere yacu nk'abansi. Turaza kuraba neza urwo rukundo ubwo ari guko Yesu rutumenyesheje. Ariko kandi si ugutanga gusa urukundo ku bansi, no kurutanga kurusangira n'abavukanyi abo bandi bose. Mugabo ubona yuko umuntu akaruhera hariya ku muntu mbere aremerewe cyane n'ubuzima, n'uburyo bw'aho Imana tuba tuyikundiye ikaducako, ikamubwira, ikamwereka kwimukunda. Ikamwereka kwimukunda umuntu, ngo akemera kwikenesha kugira ngo atungishe. Si ukwikenesha kugira ngo aboneke nk'umuntu akenye ataca afise, nkuko womenga ni imitwe ariko aragira. Oya, arikenesha kuko agira ati ngomba nunganira uwundi, ndamutungishe ubukene bwanje. Ngo Yesu Kristo banduka bitubwiye, ni nogera ntigo rugera duhaye ko kurabira ko, nihadusavye kurabira mu Mana
Yezu Kristo yarabigize ngo yari umutunzi, ashonje anyotewe akanka kwigirira ibitangaro byo kwigaburira no kuha ivyanywa. Murazi ko ngaho hantu shetani yahamugerageje, muravyibuka? Akanka ahubwo je nohatswe no kumutwe nkagira nti none wewe ukaja gusaba indaro kwa Petero, ukaja kugaburirwa kwa ba Marita na Mariya, uri Imana ushobora kubwira iti aya mabuye nahinduka imikate, uyu muceri nako uyu musenyi nuvemwo umuceri w'ipira uryoshe, ashaka kubivuga bikaba. Ibi binyamurobo nibihinduke imikeke myiza iryoshe, arashobora kubigira. Mugabo akanka kubigira, afise vyose ngo isi n'ibiri kuri iyo vyose ni vy'Imana, kandi rimwe rimwe hari n'igihe yabibereka. Mugabo akanka akemera gutungwa n'ivyo yahaye abiwe, akemera kuva mu bumana bwiwe akaba nk'umuntu asanzwe, mbere umuntu w'umworo, umuntu w'umukene akeneye kuramigwa, gufashwa, kugira ngo aze aratwumvisha ati burya nubwo mu kibano cyane, nubwo mu mpengamiro yanyu mudashoka mugira mwumva sympathie ku muntu agowe, ku muntu nyarucari, ku muntu kumbure bose batakira, kumbure nujya duma urusazi, burya Imana iramuzi, yaramwishushanijemo. Ubwa mbere kugumya ukubaha umuntu nk'uyo, nubwo utoronka icyo umuha. Hari abo mbona umenga barabuze icyo baha, bakabacumita amajambo mabi. Ubuze icyo umuha, muramutse umuhezagire, umutwengere, wirenganire, apana kumutako amajambo mabi. Ingene kimeze ubwo bunebwe bwanyu, genda gukora ca bugufi. Ego niko kandi muri bo harimwo abo ushobora gusanga vraiment baragoye gose. Harimwo n'ababesha benshi, kandi ugasanga mbere barafise n'ukungene, kubera burya buzima baba barambiyemwo, barafise ukungene babwiyumviramwo cyane, ugasanga barazi ingene bapanga ikintu. Mugabo nuko umuntu wese apanze ikinyoma, indani muri cyo haba harimwo icyo uzofatirwamo. Tugere Kristo. Ni hamwe bavuga mu Kirundi ngo ikinyoma kimara umunsi. Kujya ugipanga wibaza yuko wagipanze neza, mugabo indani muri cyo wasizemwe w'ikinyoma nigishobora kuba parfait. Shaka ugire gute ntiyabura ahantu, naho kigira uti urakigize parfait, ntiyabuze ikintu uzosanga utashoboye kubona cyose, uko ubona vyose ni Imana. Gasanga muri cyo nyene hasokorotse imwe ikintu kiza kikagisambura, kikagufata mu kanigo. Nico gituma ntimuze mwizigire kubakira ubuzima bwanyu ku binyoma. Impera n'imperuka kirisambura. Uzi naho ko wabigize gutyo, gerageza mu nyuma kuzurazanamwo umuco. Nako ndavuga yuko gufashanya, gusangira ubuzima n'abantu benabo birasaba kandi ko vy'ukuri umuntu aba afise umutima w'Imana wihangana. None ugomba kuba wobana gute neza mu bintu byose ngo bigende neza, uri kurafasha nk'umuntu, uri kuragerageza kurasana ku muntu, ku mwana yakuriye mw'ibarabara. Erega ntandero yaronse nk'abajya biwawe bavukiye muri berceau, bagakurira mu ndya nyinshi, mbere rimwe ukamenga kubagaburira ni nk'igihano bahaye. Mama arakwihera ibitagasha. Si cyo kimwe wundi yakuze mu magorwa menshi, yakuze atamuntu amwitaho ngo amuhindera mubwire ikibi n'iciza. Ariko kugira ngo tugomba umwunganire, ukazubona ahubwo araguciyemo, arakwivye.
ntutumutwe. Burya igikomeye si n'ibyo tumuha, si n'ibyo ukuri kose kuba kurimo. Bwa mbere n'urwo rukundo rudusanisha n'Imana bariko radukoresha, mugabo mu nyuma rugaca rushiramwo ubwenge n'umuco byo kuraba by'ukuri wewe ukeneye gufashwa iki. Hari uza asaba amahera mugabo atari icyo akeneye by'ukuri. Ubwa mbere ko bujya gufasha umuntu neza no kumufasha kugira ngo afate ubuzima bwiwe mu minwe, ejo nawe mbere ashoboye no gufasha abandi gufata ubuzima bwiwe mu minwe. Nico gituma mbere rimwe rimwe ushobora gusanga nko gutabara abagowe, aba bose tuza turahura ku nzira y'ubuzima, bigoye kubikora uri wenyene, bigakorwa n'umuryango. Kuko iyo bikorewe mu muryango birafasha cyane gukiza bene abo bantu ibinyoma bibabamwo. Subira hariya mu mubano, barakuzi neza gusumbya jewe, uzozanane nabo mu mubano baheze barabe ukungene biringanijwe icyo bo gufasha by'ukuri. Ni ibintu bisaba rimwe rimwe ko abantu babikora nk'umugwi w'ubutumwa, bidakora umuntu umwe, kuko umuntu umwe birashobora kumunanira bikamuremera, ugasanga mbere hari ibintu biriko biramwononekarana. Ni ibintu bica bisaba kugira discernement, kugira discernement. Mbere bimwe bimwe bikava ku rugero rw'umugwi bikaba ikibazo cy'umuryango, rimwe bikava ku kibazo cy'umuryango bikaba ikibazo cy'igihugu, cy'ikibano cyose. Ariko wamusanga umenga kubera ubu buzima tubamwo tuza turasuma twumviririza muri aba bantu b'abatunzi bita abakapitaliste, ikintu cy'umworo n'umukene umuha ku musesekara mbere ubuzi yushira, ntumuha urukundo, umuha nk'imisigazwa. Mugabo mukama ngaha akatwigisha ati ubwa mbere ugira urukundo, ugira uti uriya muvukanye, umuharura nk'umuvukanye, ukamubona nk'uwo Kristo yacunguye yishushanijemo. Aho rero ibintu bica bihinduka. Umweranda Ambroise yavuze ati kwegera abo bantu, gukorera ubutumwa muri abo bantu biracumukuza umutima cyane. Mugakagira ati wopfa umuruha uri kuritwararika kurondera neza y'abo bantu, hakuba ikintu kiri indifferent, ntacyo bimbwiye, upfukira mafu ndiko nirondera ibyo wanje, wewe kazi yako, ntacyo bimbwiye. Umuntu indifferent. Mwenda muraza akagira ati nopfuma mbona nduhishwa n'abo bantu, hako ngira umutima w'igitimbayi kitagira ikibabagwe na gato ku muntu ariko arapfa iruhande yanje ndorera. Ibyo bintu birabibazamo. Kuko aho bizo gusaba kumwumviriza, aho bizo gusaba kusubira yuko ubuzima bwiwe by'ukuri ari ubwo, aho bizo gusaba ko mwigisha mugasengera hamwe, umwigisha Imana, mugabo gashobora gusanga ariko aranagucenga ngaho. Mugabo ugiye mu muryango, umuryango kunganira, bigaheza bigakura, umuntu akavamwo igihagararo cyiza, akavamwo umuntu mbere azokunganira abandi, ukaba ukoze igikorwa cyiza rero cyuzuye, cyiza rwose cyuzuye. Ariko bujya ubwa mbere cyuzuye mu mutima wacu. Nico gituma dusabire imiryango yacu, imibano yacu y'abakristo, amaparuwase yacu, ko ico gikorwa kigira kijya twita cha caritas, kigira uruhara rudasanzwe mu buzima bw'imibano yacu, mu buzima bw'umwumwe. Benshi turabitinya uko tugira tuti turakenye, pati ibiciro byaraduze ntibikunda, twese turarira mu mufuko wacu. Ariko mwumvise ko abanyamasedoniya nibarinze ko abantu batunze ngo bakoze mu bworo bwabo. Si ikintu bwa mbere gusa gihera mu biharuro, ni ikintu cy'ukumviriza mu mutima. Mbega jewe notanga iki kugira ngo uwundi yunganigwe akenye kunsumbya, akenye kunsumbya. Ejo bundi abo dusangiye amagrupe ya Radio Maria
narabahaye akavideo k'umuntu ariko aragira témoignage y'ingene Bikira Mariya yamutabaye ari mu bukene. Uyu munsi n'umustar akomeye batazira DJ Kerosene n'umuririmbyi akomeye w'umuivoirien umenga arakarimbo kenshi mukunze kurimba mutazi ko ari we ko vyavuye ngaho. Karimbo yaririmbye ngo mon heure a sonné. Muragenda kuri YouTube murakabona. Yarakenye yavuye muri Suisse, yarakenye yarageseye ngo asigaranye amafaranga 5,000. Mugabo yari afise ingabane Imana yamuhaye. Arategura uririmbo ararutwara kuri CD agenda nko hajya nko kuri Monsignor abwira Bikira Mariya ngo kandi ngo yasenga abantu bose bamwumva. Abari bandi yo baramutwenga bati uyu muntu insinga zakoranyeko. Reka kuba mwishoka mucima hanze. Sengura Bikira Mariya wereka kuraho muri ko murasengera hamwe. Sengura Imana yawe, sabura Bikira Mariya. Baramutwenga kuko kubera kuruha hari igihe umenga turarushijwe n'uburuka menga twayinze. Ukavuga ku buryo utamenye yuko nabandi bari ko barakumva ngaho hafi yawe. Kubera amagogwa n'amaganya kuzuye. Bwira Bikira Mariya ati sigaranye 5,000 ndabitanze kwishikanwa uraheza umenye ngo ururirimbo rwanje mpezagirira ruze rushobore gukundwa ruheze nufashe ico runyingiriza nanje shobore kuba. Yapfuye kurusohora. Wamenga Bikira Mariya yavyumvise. Ruraronka ama 6 menshi araronka amafaranga n'ayandi ku buryo bw'uko agaruka kugira témoignage akagira ati jewe sinari umukatolika sinari mugabo kuko numvise ikintu c'ubuvyeyi muri uyo muvyeyi abakatolika bavuga ko afise ndaza kumutabaza ati muraza muramwitondako. Aratanga ko kantu afise kubera urukundo, mu nyuma araheza arabona ibyiza byinshi. Ego hari igihe bidaca bishoka biza kuko araboca baza kugeza Imana bati mukama nari nsigaranya agahumbi cyo sohoka ndonko miliyoni. Oya suko mugabo umuntu akagira mu rukundo agira ati jewe nishize mu minwe y'Imana. Narigeze kubabwira ingene iyo tugeze ibitangaza tubona muri Mariato vyinshi nibe nivyo. Ariko kandi gutanga si ibintu gusa by'amafaranga dutanga. Hariho gutanga ukuba hafi y'uwundi ukamuremesha ariko aragwana arondera inzira nziza, ukamuhebera umwanya wawe ukamuherekeza kumva ati ndashigikiwe. Hariho gutanga igisabisho, ufata umwanya wo kuba imbere y'Imana ukagira uti mukama ndaje guhagararira iki kibazo cy'uyu muntu mutabare, ugatanga igisabisho cyawe ugatanga umwanya wawe. Nk'ubu mwibaza yuko ibintu dushika ko muri Mariato ko biba byavuye. Hari abagwayi benshi bakundana na Radio Maria batava mu buriri mugabo iremesheje bakumva yuko batanze igisabisho imbere y'Imana kandi bajya abantu Imana irabumva n'ingoga. Muzi washatse kubitsa igisabisho umuntu kinyaruke gushika imbere y'Imana uragenda muri bene bajye. Umuntu akaraba ingene iyo dukoreye ico gikorwa mu muryango tukamenya kugisangira nk'abasangiye umutima kirakora ibitangaza byinshi. Tugere Kristo. None nk'ahantu muri ko murasengera ibi vyose mubaza ko vyubatswe n'iki? Amafaranga avuye mu mufoko kwa pati bire byavuye muri rya sorosoro ryanyu. Ubiradiri kwiravuga iradikwiye ibihugu amajana n'amajana ku isi yose. Nibaza ko yavuye he? Nta hantu hari amafaranga bagende bayore. Abo ugushira hamwe kw'abakristo mu rukundo bagatangana urukundo, Imana igakora ibitangaza. Nta radio nimwe muri iyi si irashobora kugira umurindi wo kuvuka no gukura mu myaka mikenya ku buryo bw'uko ibi ku isi yose mu myaka 30 kandi ikavuga neza amasaha 40-28. Ivuye hehe? Muri iri jambo. Ingene urukundo rwa Yesu Kristo rukora ibitangaza mu buzima bwacu ku buryo bw'uko
Radio Maria bayise igitangaza cy'ingene Imana ari indavyi, providence, cy'ingene Imana iri genereux, ifise ubuntu bw'umusesekara buri mu mitima y'abayo, bakaja hamwe bagakora ikintu cy'igitangaza muri ubu buzima, bagakiza imitima myinshi, bakamurikira imizirikanye myinshi, bagakuza bagakura abantu mu bujuju mu buryo bwinshi, ubuzima bugakura, ubwami bw'Imana bukiyagura mu buzima bw'abantu. Ariho mugabo kandi gutanga si ugutanga gusa ibintu, hariho no gutanga ingabirano z'umutima, gutanga impuhwe n'ikigongwe, kugerageza kurengera n'umuntu aba yarakugiriye nabi ugashobora kumugirira neza. Biragoye mwese nk'uko numva mu mitima nyuma ko munavuga muti pati aho ntuhatebe nyarutsa ucurengana. Biragoye ariko birashoboka. Nico gituma na Yezu mu kubivuga agira ati ngo kunda abansi banyu, ngo kandi musabire ababahama, ngo mwerekane ko muri abana basobanyu mu ijuru. Aka kantu Yezu agize ati ngo mu kubakunda bitangura mu kubasabira. No kuvuga iki? Igisabisho ikintu kikiranga nukungene kiduhindura mu mutima. Twese ntihagira umuntu azo guhenda na jewe uje ukangira nabi, ikintu ca mbere kiza kigatamba muri jewe n'imbere yanje nuko numva ko ntokunwa no mu mazi, nuko umuntu aremwe. Ariko iyo wibutse ko utariho ngo ugumusa wisanisha n'icuru uyu munsi, ahubwo kurondera gusa na data wacu ari mu ijuru, kagira uti naho bimeze uku sico jewe Imana yangeneye, irashaka konsa nayo sise n'ubu bucafu bw'inzigo n'akabi biriko birankirimbiramwo, numva umenga nivyo biri hafi byo tuma nanje ngira nti reka ndamukorera umuti, ndamukorera akana atazokwibagira. Ukavyanka ukavuga uti Mukama, kazi imbere y'Imana ukabwira Imana uti ibi bintu ndumva ko bindengeye, fasha binshiremo, ndabishaka mugabo nkabura inguvu, gutangura kubisaba. Kuko hari n'abantu ejo nso two turabiganira, arambwira ati bati vuga ibindi byose mugabo aho hariki, aho hariki, aho hariki. Ndavyumva nti by'ukuri ntiyaragera, ariko munakaza arabimumenyereza bukebuke, gusubira kwimenyereza kumviririza mu Mana umuntu aba yarakugiriye nabi. So kuvuga yuko umenga ucugenda imbere yiwe nk'uko umenga uri igihwiji, gasanga umenga ntuzi yuko ari mwikibi, ariko uragenda uri umuntu ari averti, umuntu azi yuko ari imbere y'umuntu ashobora kumugirira nabi, ariko we adashaka gucagira nabi, ahubwo arondera inzira yo kugira neza, yo kugira neza. No kuvuga iki? Birashobora gushuga sanga uribaza uti none jewe nogirira imbabazi gute umuntu angira n'abakiri ko arangirira nabi, bimaze iki? Birakimaze kuko ugambere wewe birakuzigama mu mutima mwiza, umutima utabika kabi, ukaruhuka n'umubiri wawe ukaruhuka. Hari abantu dufise imvi z'inzigo, z'ugwanko n'inzigo, abantu tugwaye ingwara ari ivyamwa vy'ugwanko n'inzigo twabitse muri tuge, bikanka ko dutora itiro, kuko twanse kurekurira uwundi, kuko twanse kwirekura mu mutima ngo twirekurire mu Mana, hanyuma ngo dushobore kubona ubuntu bw'Imana, turuhukire mu Mana. Ukurekurira abandi, ukurengera abandi, ni twebwe ubwa mbere bitangura gusanurira umutima n'umuzirikanyi, bikanaduha akaryo ko kwiyumvira inzira nziza zingene tugiye kubana n'uyo muntu. Kuko umuntu yuzuye ugwanko n'inzigo ruramuzibiranya mu bwenge, ntasubira guharura neza ingene ibintu yo bitumbereza, ntasubira kwiyumvira neza. Ariko kandi harazi igihe, kuko ari ibintu ushira imbere y'Imana mu gisabisho, harazi igihe
n'Imana ikabijamo igashyiramo ingufu zayo, umuntu akagenderwa n'ubuntu bw'Imana akisubira akakigaya. Ashobora kuba atabironse muri uyu mwanya ukimubona ahumeka, kumbura akazobironka ku buriri bwiwe ariko aracikana, ariko ukaba umuhaye gutambuka abohowe, na wewe ikigongwe wagiriye abandi ukazokigabana. Icyo cyiza watanze cy'umutima wawe nubwo byakuruhishije kikazoguherekeza. Yesu igihe yarekurira abandi kugira ngo nuko bari bamusabye ikigongo, Abanyamasedoniya ngo nibo mbere bisabiye gufasha imiryango yo hari i Yerusalemu yari mu rubi. Na twebwe kujya kwa Yesu tugashobora kugira tuti, dawe gira imbabazi, ntazi icyo ariko arakora, ntazi ibyo ariko aravuga, wamenga ariko atumwanya, bariko baramwica, bariko baramubamba ku musaraba, ariko byarakoze muri we, byamutumye apfa yuzuye n'Imana, akagira ati mu minwe yawe niho nshize umushaha wanje. Ibyo Imana iravyakira, irakira ishikanwa ry'ukubabara kwiwe, riraheza rirakora ku munsi wa Pentekoti. None bamwe bikubita ku gikiriza basaba imbabazi bumvise ijambo rya Petero, yange baheruka kumusabira urupfu bamwica. Cya kigongwe kirakora inyuma y'iminsi 50. Bitebe bitebuke, nta kintu na kimwe dukoze mu Mana by'ukuri cyavuye mu gisabisho cy'ukuri kigera kidakora ngo kiratakaye. Impera n'imperuka kirakora, kandi kigakora ibihoraho. Ese ukwitanga kwanyu muri ubu buzima buhera, ugusangira kwanyu n'abandi neza muri ubu buzima buhera, koheza kukabavyarira ingabirano yo kuzobona ubuzima budahera. Amen. Amen.